kandi zoni kana by'Imana Imana ni muyomba wawe wewe yego Imana tuzisenga tu wa ugaya abana babantu ukagaya n'Imana yakure ubwo n'ubukene bwinshi ubukene bwawe bwinshi abantu bacika abarozi n'abakanye mugabo jewe bara abakenye turi babiri jora kubiye gusa ntuzunkindire gusa usije kulegea uchawi kwangu nitungana nturi nivo yiwanje nturi nivo yiwanje umva merci beaucoup sivyo ibasa wiba wogera ngo Hassan no munsi wanyibutse oya nari kuhaca oya nari kuhaca kabisa nari kuhaca kukubwira iby'akazi ingene nahuye ibibazo nabonye hariya niye kutameze neza ndabona ko menga ntumeze neza ngira n'uburuhe waruhishijwe niki nawe wamye mu biki n'urugendo si ruto mugavyo n'urugendo si ruto ariko n'ubundi numva kameze neza nibiki ufite ikibazo nyabaki urumva Sharifa burya twebwe tubayeho neza kuza turaraba neza tugatembera tukagenda mu bantu bato bato tukabagendera urazi gito we uribaza gusanga umuntu w'umukenyezi yarongowe n'umugabo wiwe mu mategeko uravyumva neza imbere y'amategeko mu rukundo ntangere ewe bikagira igihe akamuta ivyo urashobora kuvyimvira bibaho akamutana abana ntagire na ratio amusigira ntagire niya murungi ngo agiye mu gisagara ngo kurondera ubuzima ari ubuzima buruta umukenyezi n'abana agati umukenyezi bafitaniye abana aha je rero naravyiboneye n'aya maso yanje abiri mamaze kuvyarana ariko arabona mamaze kuvyarana kamuta mukama w'ikigogo abana we hari abantu batakigira umutima umugwe bari gitonda korahiye n'uwo mugabo umubonye wo mugira iki kweri uyo ndamubonye uvuga no muvuma kuko nivyatse haciye biramuvuma sumuntu sinibatse none arafise umutima nta mutima afise mu kibanza cy'umutima hari ibuye ntibikunda kandi uwo mugore rero ndakubwira ibanga umugore mwiza frema udashobora no kwibaza igituma yamutaye afise ingeso nziza imico myiza akora arondera erega abagabo b'ingeso ntibaraba abagore beza jenga imitima yayo barayabavuyemo nukuri shetani ariko arabakorera mugabo kuvuga ko umugabo ashobora guta papa nawe abana n'umugore bamaze kuvyana abana baragiye baramaze kugira mariage je ni nasubira nzobaza usanga hari abarozi kashanga babashuhura abagabo bakagenda erega ngo suyo wenye ko ni benshi batabagore ari batabagore ba ngo bagiye mu gisagara mu gisagara bazoronka abagore beza nk'abajya nabonye hari ya rugo erega abakobwa bose ni beza ego umugore bamwiza ari umugize mwiza ahubwo navyo nyene none umutaye ntaca bamuye umugore umwambitse neza ukamugura utuvuta kisi ukamusumira neza areka gusa neza bazoza kuraba abagore babandi bifitiye amahera bakaza kuraba abagore basa neza batabazi be yizabo bagata abagore babo mu nzu ubwo umugabo ntanderagira cyo munyere kumbwa
ninasubirayo nzomubaza numve ko ariko rero umugore we papa aranteye agahinda vraiment hari nabo bana biwe arikorewe ku buryo niyemeje ko tuzoza turamufasha yego cyo kintu wakoze ni ciza n'ukuri kandi na wewe uronse hariya mu kazi ugiye kukontora igikontora ukabona abantu bafite ingorane gerageza ubafashe utababaje cyane mu bintu by'umutungo ariko mu bintu by'itunga ryacu ntacyo ubabaza cyane kiri ariko kubafasha ndabona ko byuza n'imigisha nibo nivyo byiza rega n'ubundi hano twe ni sawa n'ukuri nta kibazo turashima Imana umukwe wanje yagiye ku kazi nyine yagiye ku kazi cyo no musi ubwo nije nasibye gatoya hari ibintu nabonye no bandakora ngaha muhira bidasaba ko ndi Rwanda je ku kazi cyane kugira gukora hariya yagiye kubikora mbona atakibaye sinaguhaye ni fan oya nta fana nahinduye mbere ubusinzosubira kumfana kubera iki ubu nukuzana inywera jenjembe none wari kumbwira nkayitegura ko utane telefone oya bon kesi nkunda gutelefona ndi ntwaye umuduga si byiza mwibaraho biratera isangano hama rero jewe kuri ikanje kunywa agaparacetamol njyame yego uyu mukenyezi yambabaje cyane rega burya nababaye cyane ndatunura je n'umusi ndavyumva ivyikora vuga kari byo kabisa cyane yamba je sinzi igituma namugiriye ikigongwe gusumba abandi mu mara umugabo cyangwa usanga ari umusazi rega papa nta muntu yogira nk'ivyakomeye ari naho usanga gwaye mu mutwe ga usanga gwaye ugasanga yaragiye yo mutse ko rejandi ni hari nukumurondeza bakamufunga amapingo bakamujyana kwa rejandi bivana n'ubushobozi kuko ntoboneka nk'abagabo ijana baguma batabagore gucyo twoba dupfu bivana n'ubushobozi bwo mugabo mu gihugu Imana yatuvuga nibishoboka tutegeza kubigwanya hakiri kare bamugapfira mitongeso papa oya izongeso zo gutabagore mu nzu mukamutana abana nabajije uwo mugore ngo arasenga asenga Imana izomufasha yigiriye mu masengesho Imana no nk'umugore asenga nk'uko yitana Imana nk'uko ubugize Imana kiwe kaje uronse umugore ne papa ndakubaze n'uwo mugore ubona gute oya na kimwe je tuzomufasha reka tumufashe nta kibane zoduhemba yega baca umugani mu Kirundi tuzomufasha fa baca umugani mu Kirundi ngo ukora ineza ukayisanga imbere bakora inabo ukayisanga imbere oya inabi nimbi cyane iragutangira wogenda imbere wakoze inabi iragutangira uyisanga imbere nawe mugahura neza ibyo nashatse kuvuga sawa bon sawa reka rero jewe nibandanirize kazi mubwiye ko mumeze neza yego numwerekeze urabona ko ndi mu muduga nangora sawa umukozi arakugurira kamana yanje ntabagabo birumva kuri nose afata umugore n'abana asige mu nzu ngo agiye mu gisagara ngo ziki gihe no kuzisengera Ibanga ridasanzwe emwe hanumiwe sivyo kuvuga ahubwo n'agahomera munwa je warabimbwira bya ntuze bya papa Salhangira mwabifata mu narakubwiye ko mvuga ariko simvura nanje we ntiwumva ubu da telefone ntitawe jewe wanje sinzi naho aherereye kubona kamurondereye telefone yiwe ntikicaho ufumana atitaba ariko akabona kuri kuramurondera kuri kuma abagabo buno munsi sinzi kwe aronsa akazi gusa biba bihetse narakubwira yakora amafuti ubundi akamuvugira kandi bose ni kimwe bose ingeso yabo ni imwe yo guhemuka yo guhemuka ariko icyo nzico dusenge no kuri Imana izotwishura icyo si kibazo kuko Imana irahari kandi irakora abo rero bamenye kurya amafiriti n'inkoko zo mu muji ego tukirirwa turya ibijumba ariko tugenda gusabagiriza nicyo gituma natwibagiwe kweli ubwo basanga babonye abakobwa beza ntakundi kibatse Imana yonyine Imana nizo turi hano ku yego no gusenga no kwihangana uwihanganye aba ari kumwe n'Imana na bya bijumbu byari byasigaye ubu byaheza ndiko ndiyumvira nibyo nza gufungura je kimbabaza n'umwana gusa kunajya ari papa yo birambabaza nkumva ngiye guturika kwanza ari yajya ni ingorane n'ukuri ariko nta kibazo Imana izodufasha
Imana irahari. Imana yonyine. Genda uzane rero ibyo bijumba twihekanyira situbire. Nakubwiye ko hasigaye kimwe cyonyine n'igijumba. None tugenze gute? Zana tujye uzane n'amazi tukigabura uko nyene tujye. Usigire n'umwana gatoya. Aho je singamwe mufungure. Mwewe uze kufungura n'umwana nta kibazo. Je nca niyigisha. Oya turasangira twese. None ushaka gupfira n'inzara hari. Zana dusangire. Come on. Sare ndaje. Salam alaikum. Alaikum salam. Madame Nisa. Ni byiza bukebuke. Meze neza. Turashima. Ndabona ukura chati. Ariko kuri kwame. Ni bishasha. Oya none. Azi kugumu chati nyene aho akunda guchati cyane. Hama madame. Jewe nagomba nje ku kazi. Ariko vraiment ari ikintu nagomba kutuvugana. Igiki we nuburi ibintu imisi yose tuvugana imisi yose tuvugana. Oya nukuri no musi n'amahoro no musi n'amahoro kandi ni ibintu byiza ngomba ko tuyaga nyene umugabo n'umugore tubana. Asha nibaze ko atagishasha kirimo vuga numve. Bon umva madame vraiment jewe nicaye ndiyumvira cyane cha birangwa neza kukubaza kugira ngo menye kumbure ikosa no bamfise ndagusaba ikigongo. Kurazi yuko umuntu adatunganye, umuntu yama mu makosa, umuntu yama mu ngorane, umuntu yama mu bibazo. Abonye ko ngoma nje ku kazi simave nja ku kazi meze nabi, mfise umutima mubi, ntameze neza gutyo. Rero nagomba umbwire ikosa ryanje, je ndi tayari kugusaba ikigongo, ndavyemeye kugira ngo usatubane neza, induru ziveho, ugwanko nibiki tubirangize. Tubandanye neza madame. Numva wabaye umuvuga butumwa. Urazi rero, je nta birebire fise shora kubarira. Ikosa ufise urarize wowe nyene. Ryaye no menye ikosa ryanje hama sinda gusaba imbabazi. Icyatumye nza kukubwira ibi kugira ngo umbwire ikosa ryanje ndagusaba ikigoro. Uzanda kubarira. Wewe ngaha muri iyi nzu. Urabona yuko ukwije ibyangombwa byo kuba umugabo ngaha muri iyi nzu. None ga madame, umugabo ibyangombwa by'umugabo ni nyabaki. Sinsuma, sindakwambika. Beki wacu sinajya canke wacu sinambara. Ubona ufise ikintu cyo kwerekana ko ukwiye kuja mu bandi bagabo. Ukaboneka ko uri umugabo mu bandi kabisa akwije condition. Yesu kimbwiye none je no menya gute? Je mbona ndumuga? Ariko none umugabo sigurwa gute ga madame? Ubibona mugabo je sindabibona. Mbega umugabo atazi kuvuga je t'aime n'umugabo nyabaki. Abwira umugore wiwe. Umugabo atazi kubaza ati sheri wariye, sheri wiriwe gute, sheri wabyutse gute, ngaho no gufata ko umugabo canke no gufata ko sinzi icyo nagushira. Sinzi aho no gushira aho kuye kuja. Ibyo ni kosa ryanje rero. Asha urumva mu bagabo nturimo. Jewe sindi umugabo, jewe dura sindi umugabo. Ibyo nakurikiye iwawe sibyo ndiko ndaronka. Iwacu narambara, iwacu narajya. Manyanga yose n'amafuti yose nico gituma ko. Nta mafuta arimwo ni ubituma. Wewe ntukwije ibyangombwa by'abagabo. Rero ngaho sinkene birebire. Nta byangombwa mfise. Sinkene birebire nibaza ko wabyumvise navuze nawe uri umuntu akuze nambure zone wiyumvira ico navuze. Umunsi mwiza. Mama nawe ugize umunsi mwiza imisi yose. Uza kunyononera umunsi gusa. Ndahoshi arongera mu bagabo ndakwisabye bagabo ntuziyobara. Ibanga ridasanzwe. Utevye reka ndihuta. Reka sinamenye ko kuri ngaho. Nagumye mpamagara. Karibu boss. Ni gute nowe?
oya ni bo rega kurya ntiwambeshe mu mirima nasanze ari sawa aba ni sawa twe dukora ibintu ku mategeko biri ku murongo kwe ku mategeko gutya bo hama rero burya icyari kinzanye we narabonye ko uri umuntu w'umunyakuri kandi no ngaha naraperereje ndabaza arambariye bati burya ujya mutama nawe n'umwizigirwa niyo sawa nivyo hama rero uribuka ko hambere hari igihe hari umuntu w'umudamu akunda kuzaramesa uramubona wa wundi twari ko cyane hakujya ku mutumba wa gatatu umwe twatebura ko yigorewe cye burya rero warambwira uti hari abantu benshi bameze nkawe nifuza ko uzobandonderera abo bantu ariko mu maguru masha tubanze dufashe urubanza yabonetse yamaze kumenyekana c'est ça okay n'imiburiburi ni byiza ko tubugize neza ko nkuri okay urumva ngo nawe ngo usanzwe gufasha abantu ngaha barabimbwiye akuvuga neza yaho je kunsaba amazi ndayaguha yego na cyane umviriza rero bon twumufasha tubari byiza kandi tukamufasha by'ukuri akava mu bukene nafashe decision yuko ubungira ndaguha amahera yiposho yiwe uzuzura yamushikiriza nawe aza kuyatora ngaha nivyo gufungura amererwe neza nivyo kwambara byose ntangorane hama ave mu bukene ubu ntubona ngira ndaguhe amahera none urusha ko sheguzi amahera uhora ubona ndayacomoraga ugaca bibaza ngo hari amahera none banki nawe izozogira akazi kayo tuyacomoye tukayabika urabona ibi bihumbi 80 sawa ibyo bihumbi 80 uzobimuha urabimuha uyu munsi hama nitwagenda ku muduga ndaguha ibiro 40 by'umuceri n'ibiro 40 by'ibiharage n'akabido k'amavuta mama amererwe neza arogoroye ukogorora kuko ibyo azuza arabironka kirakwezi hama na wewe kubera ko uri muri ako kazi kugira ntuhave na shetani igukorera ko ngo have wiga yindi mitwe kandi atayi wari usanganwe na wewe hari akantu kakabahasha nzoza ndaguha ubu sinagateganije nagira mbanze nabikubwire kandi unyizere uranzi ko tuyaze tutayaga amasigara cica wenda kwemeye mutama uri umuntu mwiza abaho muri iki amariro ubwo bwiza rero mbonako ntibugusigare aje kubitora uzuramubwira nyine ko yamuryosha kandi ni mwiza none ko ubwanwa gusa nibwo bukugiriye nabi ari handi wari mwiza n'ukuri kw'Imana bungiriye nabi ubwanwa ubwanwa rero nibwo bakunda rero abantu wewe rero kubera wamubukurako ucyo bwitwa bari oya wewe gusiga ikuru muri ibyo ubwanwa bwawe nishanje kurera ntacyo ni hatari ari ibyo ntacyo ibyo no gutebura nk'ibindi byose twama twatebuye naho uri umukozi wanje ariko burya turikundanira umviriza rero ukamubwira utuntu n'utundi kugira ngo aryoherwe erega abantu bagowe nka kurya usanga yaratuntuye ku mutima n'ubundi uravyumva neza ndazi ukaza kugushimira bimwe bivuye ku mutima umunsi uzogaruka ngira ngo nimwahura azokubwira ikiri ku mutima iwe igikuru nuko ashira ubwoba akabona ko ubuzima bushobora kubandanya erega abantu nk'abajya barihebura kandi kwihebura nivyo vyica umuntu uravyumva yaravyibusha ugasanga arakorotse ibiro abantu bagaca bashiramwo ngo ni sida cyangwa coronavirus niko ruririmbo ubu uye upfa kugabanuka ibiro ni sida urwaye ibicurane ngo corona nuzo buwande oya tugende ndaguha ivyo biharage hama n'umuceri n'amavuta